reka kumva ngo urapfa. Abarozi ngo no, abarozi nta bubasha bafise ku buzima bwawe. Imana yahamagaye Yeremiya iramubwira ngo utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Imana ishimwe bwoko bw'Imana, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Muri kumwe na mwene so Olivier Dusabe. Ngiriwe amahirwe, ngiriwe ubuntu n'Imana bwo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana kuri runo rubuga canke kuri no chaîne yacu, ino YouTube channel yacu yitwa Baho TV. N'Imana yashize mu mutima wanje kugira ngo tuze duhore tuyisangira kamajambo y'Imana atandukanye, tuzosangira ijambo ry'Imana cyo muvugo tumwe batandukanye, mu baririmbyi batandukanye, izokorera ubuvugizi abantu batandukanye hirya no hino bari mu bibazo, kugira ngo Imana ibashe kubakora ko ikoresheje wewe na jewe. Nuko niyo ntumbero y'ino chaîne yacu yitwa Baho TV online. Reka dusange rero ijambo ry'urufatiro canke ijambo ry'intumbero riri muri Ezekiel 16 ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ntitugomba kugira ngo tuyasome yose, reka duhere ku murongo wa kane. Haravuga ngo mu mamo yawe, mu mavuka yawe umunsi wavutse ku ruzogi rwawe ntirwagabiwe, ntiwarushe wuhagirwa amazi ngo utungane, ntawakwiritse mu munyu namba cyangwa akushire mu twahi, ntawagushize ko akajisho ngo akugirire akagongwe, kugira ngo agire ico agukorera muri ibyo ngo akugirire akibabarwe. Ariko washiburiwe mu gahinga umunsi wavutse ko kuko wari uteye ishishi, maze nguserutse ko mbona ingene ukumbagara mu bisanza by'amaraso, ndakubarira nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho, mbere narakurahiye nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho. Amen. Naya majambo y'Imana dusomye amajambo menshi, ariko ijambo nagomba kudusangira ry'urufatiro ni iri jambo riri ku murongo wa gatandatu, aka gace ka nyuma kavuga ngo nti naho uri mu maraso ndaguteretse baho, naho uri mu maraso ndaguteretse baho. Imana ntiyitaye ku buzima bwawe bwa kera, ntiyitaye ku buzima uri kuracamwo, ariko Imana yitaye kuri kazoza kawe. Imana yitaye ku catumye kurema, yitaye ku catumye igushiraho. Imana yahamagaye Yeremiya iramubwira ngo utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, nari narakuhamagaye, nari narakurobanuye kugira ngo ube uvugishwa nanje. Yeremiya aravuga ngo ndicari muto yashoboye tuma abandi, ariko Imana iravuga ngo nagushize wabayeho imbere y'uko ubaho. Haleluya. Icuri cabayeho imbere y'uko ubaho, ico uzoba cabayeho imbere y'uko uvuka. Gahunda y'ubuzima bwawe Imana yiteguye kuva kera. Rero Imana iravuze ngo baho, nubwo hari ibiriko birakubwira ngo pfa, ariko Imana yo mwijuru nayo iravuze ngo baho. Ingwara iriko irakubwira ngo urapfa uku kwezi, ariko Imana nayo iravuze ngo subira ubaho. Kanseri baganga bakubwiye ngo izokwica, ariko Imana iravuze ngo baho. Diabete abaganga bakubwiye ngo ntikira, ariko Imana irakubwiye ngo baho. Bakubwiye ngo bazoguca ukuguru, ariko Imana yavuze ngo baho. Haleluya, haleluya. Nshuti mukundwa, sinzi biriko birondera ubuzima bwawe, ariko biciye kuri urubuga Imana ije kukubwira ngo ngerubeho. Imana ije kukubwira ngo subira uronke ubuzima, subira uronke ubuzima. Kandi umubiri ukubwira ngo urapfa, umubiri ukubwira ngo uyu mwaka ntuzowuheza, ariko nanjye ndakubwira ngo kubera Imana uzowumara kandi uzobaho, kubera ko Imana hari icyo yagushiriye ku isi. Ntabwo wabayeho gusa atari umugambi w'Imana. Haleluya. Wabayeho kubera Imana yabitegekanije, wabayeho kubera ko Imana yabipanze. Uri muri gahunda y'Imana, uri muri programme y'Imana, uri muri projet y'Imana, uri mu maboko y'Imana yategekanije. Haleluya. Utandukanye n'ibikoko, utandukanye n'ibiti, utandukanye n'imisozi, utandukanye n'ibindi bintu byose, kuko Imana yakuremye mu ishusho yayo. Iravuga ngo tureme zele, itureme umuntu asa natwe, tureme umuntu afise ishusho yacu, tureme umuntu azobandanya kurema, azobandanya igikorwa twatwatanguye. Nshuti mukundwa, reka kumva ngo urapfa. Abarozi ngo no, abarozi nta bubasha bafise ku buzima bwawe, naho barara barakindira ku buzima no, ntuzopfa, uzobaho. Dawidi yavuze ijambo ryiza muri Zaburi, aravuga ngo je sinzopfa nzobaho. Nukuvuga ngo gahunda y'Imana nidapfa,
umuntu abasha gupfa ariko icyo Imana yavuze kizobana neza mu bana bawe, kizobana neza mu buzukuruza bawe. Haleluya. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzoguha Kanani. Aburahamu ntiyayibonye ariko abuzukuru biwe nibo bayibonye. Kuvuga ngo icyo Imana yavuze nibwo utokibona, abana bawe bazokibona, abuzukuruza bawe bazokibona. Nta kintu kimwe Imana yavuze kitazoba. Bibiliya ngo uko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Na jambo Imana yavuze ryavuye mu kanwa kayo ribura ububasha. Icyo Imana yateganije ku buzima bwawe uzokibona. Reka rero kumva ngo urapfa. No, ndiko ndabwira umuntu yumva agiye gupfa. Oya ntupfa, ahubwo urabaho. Ahubwo urabaho. Tuzokubona mu mwaka uza uri muzima. Kandi bari barakwandikiye ngo urapfa. Abaganga hirya no hino bakubwiye ngo iyo ngo aragenda urindira urupfu. Haleluya. Hari jambo Yesu yavuze bamubwiye ngo Lazaro yapfuye. Oya, Yesu yavuze ngo Lazaro ntiyapfuye ahubwo Lazaro ni muzima. Abantu babona ibintu biri negative bidashoboka. Haleluya. Ariko Imana ije kuvuga ngo ibyo bakubwiye ngo iyo ngwara yawe niyo kukwica ibasha no kukuzura mu bapfuye. Bibiliya irambwira ngo icyatumye Aburahamu yizera nuko yari yizeye yuko Imana yamuhaye umwana naho imumusabye ishobora no kumuzura ikamukura no mu bapfuye. Ndakorera kugira ngo isezerano ryawe rigiye kuva no mu kuzimu, Imana irizure irishireho. Imana ikugirire neza wewe wizeye. Bibiliya irambwira hariya muri Luka Imana avuga ngo hayigo wewe wizeye yuko icyo wabwiye n'umwami Imana kizoshika. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe ibasha kugishitsa, ibasha kugikora. Nje kubwira umunyamasezerano, nje kubwira umuntu afite icyo Imana yamubwiye, uzokibona kandi ukibona uri muzima. Abana bawe bazoga ivyeze byo mu gihugu. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Twovuga byinshi ariko tuzobandanya n'iri jambo. Wewe ufise amasezerano, wewe wumva umenga ugiye gupfeje, oya ntupfa, urabaho kuko Imana ivuze ngo ubeho. Imana ikugirire neza. Ngiye kugusengera ufise ikibazo gitandukanye umva cyari kigiye kukwica, ndakuremesheje icyo kibazo cyo kukwica. Kuri iyi shene yacu tuzohumva ibintu byinshi bikiza ubuzima bwacu. Abihevye, abababaye, abatawe, abibagiwe, abisi yarojese, abisi yataye, abisi yahemukiye, abo nibo Imana izanye ije kugira ngo igirire neza. Imana rero gufashe ye kugusengera kubw'ikibazo cyose ufise, wizere. Nimba utabyara kubasha kubyara, nimba ugwaye kubasha gukira, nawe bari cancer, nubwo bari diabete, nubwo wowe ugwaye sida, Imana ibasha kugukiza niwizera kubwira isengesho. Reka ndagusengere aho uri wizere, Imana ikugirire neza. Ubu butumwa bwiza ubusangize n'abandi, ubupartage usangire n'abandi. Ndazi aho buzoshika umuntu azokira biciye kwa munukiye ubutumwa, ndazi Imana izoguhemba kandi Imana izokugirira neza. Imana igufashe cyane. Reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana nziza, ndagushimiye kubwira ijambo abaryumvise reko bahezagire, rifashe rize rikize benshi, abapfuye rize ribazure, abagwaye rize ribakize, abarushe baze baruhuke, abisi yahemukiye ubiyegereze. Urakoze, ndagushimiye kubagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.